no kuvuga aya mazi kugira duge abashika ngaha hatanguye hagwa imvura imaze kugwa ari nyinshi amazi yaciye atera duga buke shika uyu munsi rero turiko turaraba amazi aramaze gushika nko ku metero 150 avuye aho yahora. Imvura imaze kugwa ari nyinshi amazi yaciye ava ku nivo yahorako ku nkengera ararenga, maze kurenga catangura kuduga. Dufate nk'umurwizibiri yaba amaze gushikira nk'imetero nka 10 atera duga. Rero ubu niho cyo gituma wumva ageze kuri izo metero zishika 150. Namengira murabibona uharuye ugapima kuva hariya aho ikiyaga cahora ukashobora bahagereye ngaha bashobora kubona ko ariyo nk'imetero zishika 150. Ingaruka mbi zirahari cyane, zirahari ku banyagihugu basanzwe barahubatse amazu, ntibiro borohera na gato gushikira ayo mazu yabo. Hariho bamwe bariko bahora arabapangayi bapanze muri izo nzu bariko baraziheba bitewe nayo mazi. Abandi nabo bariko barataha mu mpangu zabo kubera bavuga ati nahandi turi buje, birabagora gushikayo kuko urumva nimba yambaye nk'ibirato arabikura akagenda n'amaguru. Muri ayo mazi naho ntituzi hashobora kuba hari ubucafu canke ibindi bintu bishobora gutera ingwara abo bantu. Yego nashaka mbaze ikizere ubona amazi asubira inyuma vuba cyangwa ngo tubibona ico kintu kiragoye gutahura. Sinasubira aho twenda bibona je ukuntu ndabibona ico kintu kiragoye gutahura kiretse nk'abashakashatsi baje bakavyiga ko bakaraba, kuko tubona amazi aduga ku bwinshi nitwumva ukuntu azosubira inyuma. Janine nimvira ko vyavuye ku mvura yoba yaguye ari nyinshi, nico coba carabitumye, kuko nta handi aya mazi yari kuva atari ku mvura. Yego turavye amafi ari ku rugero rutandukanye nk'uko kw'abantu usanga hariho umuntu akuze, umwana n'undi akiri uruyoya. Ni kuvuga bivanye n'urufi uko rungana. Ifi ntonto zikunda ku mubari w'amazi kubera ko niho zirondokera, ubwana bugakuriraho bw'ifi bukagenda kwinjira mu mazi menshi bwakuriha ku mubari. Nico gituma rero ifi zica zitera zegera y'amazi makeyi ari, ukasanga rero zigiye zegera n'ahari abantu, urumva zishobora kugira ikibazo nazo nyene zigapfa. Nk'abana bazibonye baraziteramwo amabuye canke bakonona kurusha kare zahora ziri zegereye kure y'imihana. Ego ikiyaga kitadufitiye akamaro kanini, kuko uri kuraraba abantu baraza bakakirobamo bakaronka amafi bashobora kugenda gufungura, imiryango yabo nayo ikamererwa neza. Ego ni ukuvuga ikiyaga gisa n'ikiriko kiraguka, amafi nayo acaronka hagwirira ku bwinshi, abantu nabo bakaca bahungukira bakaharonkera amafi menshi bashobora gufungura. Ego je ku bwanje ku ruhande rumwe nabona ko ari vyiza kubona amazi abaye menshi, kuko naho abaroba baronkera ifi baroba hari kuba hanini. Ariko imihana nayo kubera hasanzwe hariho hegereye imihana nabo nyene urabona ntibanezerewe, kuko imihana yabo amazi ashatangura kubatera mu mazi. Twe tubaye hafi y'ikiyaga turabona ko ikiyaga kiriyoza kikigirira isuku, ariko bisaba yuko abanyagihugu nabo bene gihugu bagifasha na cane mu gukura iyo micafu kiba carunze ku mubari hajya ku musenyi impande y'ikiyaga. No kuvuga kibigenza gute? Iyo hari imifunda, ijya mifunda irafata biriya bicafu byose vyagiye hejuru ku mazi, no kuvuga ibiti, ibi bintu amakinju canke bijya ibintu biba byatwawe n'imivo, ikabisenda ikavyigiza ku mubari ikoresheje imifunda, amazi akacasubira inyuma buke bya bicafu bikaca bisigara hejuru ku musenyi, bikaca bigumaho, amazi mu kiyaga akacasigara ari meza. Nico gituma rero abene gihugu nabo bofasha mu guca bakora ivyo bicafu, bakabiturira canke bakabirunda ahantu byagenewe, bakongera bakarandagura na bya byatsi bibi bituma ifi zipfa. Ego abantu bofashanya n'ikiyaga kugira ngo ikiyaga naco kibandanye kimerewe neza, kironke ubuzima bwiza, kandi naco kibaronkere ifi nyinshi, kubera ifi nazo zica zirondoka ku bwinshi mu gihe ikiyaga kimerewe neza, kimeze neza.